Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka ko yariko aravugwa mu gisata c'ubutunga ndetse n'igisata ca politike. Na makuru yaraza kuza kubashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Bujumbura hari umukoroneli yakukurutse mu gipolisi yapfunganywe gato n'umupfasoni wiwe, umuhungu wabo we akaba yagomijwe mwibohero. Uyu mukoroneli yarakoreye igisoda cake yari intwazanga mu gisoda cakera, akaba kandi uyu yarahoze ari n'intwazanga bikomeye cyane mwigendereza ry'u Burundi. Ico ahagarikiwe turaza kukigaruka ko ku buryo burambuye ndetse n'imvo zose zoba zaratumye umuryango wose ufatwa harimwo umukoroneli, umukenyezi we ndetse n'umwana wiwe mukaza kuvyumviriza. Gusa iperereza rigashimika kuvuga ko icatumye bose bafatwa ari kubera umuhungu wabo. Ni mu gihe umugambwe PPD Girijambo urongowe na Leonidas Hatungimana hamwe n'umugambwe MSD bahejeje gusohora itangazo bamenyesha abarundi n'amakungu ko inkuru imaze iminsi ivurwa atariyo. Nkuko tubisoma muri iryo tangazo ryateweko imikono n'abashingantahe babiri aribo Leonidas Hatungimana wa PPD Girijambo ndetse na Alexis Sinduhije wa MSD, bamenyesha ko haheze imisi atangajwe amakuru n'imenyesha amakuru bimwe ajanye n'igugwa hamwe n'itangwa ry'imipanga ku mbonerakure izokoreshwa mu kwica abantu cyane cyane muri komine Mutimbuzi no mu ntara ya Bujumbura. Aba rero bakavuga ko mu migambwe iwabo ngo bafashe nkama ayo makuru, ngo baraheza imigambwe PPD Girijambo na MSD baca bashira inguvu mu kugira amatohoza yimbitse. Muri PPD Girijambo na MSD bakemeza ko iruhande ya kahise k'igihugu c'u Burundi n'akarere, amakuru nk'ayajanye n'itangwa ry'imipanga afise inkurikizi yo kwankisha abantu bikabashikana ku kwicana. Iyo migambwe ibiri rero hariyo PPD Girijambo na MSD ngo arabajije abanywanyi bayo bari ku mitumba, abasangira ngendo mu vy'ubuzima bw'igihugu, abo mu karere n'abandi batari bake, ngo nta na kimwe iyo migambwe yaronse cerekana iryo gugwa n'itangwa ry'imipanga vyavuzwe muri ivyo bimenyesha makuru. Ngo kubera ivyo rero imigambwe PPD Girijambo na MSD iraremesheje abarundi n'amakungu ifatiye ku matohoza yakoze, ikanasaba abarundi kuguma bafatanye mu nda no gushira hamwe ngo yamara naho biruko iyo migambwe ihamagara abanyagihugu gushira inguvu hamwe bagwanye ubutegetsi bw'igikenye bwa CNDD-FDD bubandanya kwica, gupfunga no gucinyiza mu gusesa amaraso. Kubwabo ngo atagukekeranya abanyagihugu bashize hamwe vuba bazoba basezereye iyo ntwaro nk'uko bitangazwa. Imbere ko tubageza ko inkuru y'ipfungwa rya wa mukoroneli yakukurutse mu gipolisi c'u Burundi, vyonda subscribe canke s'abone niba utari wafite ndako kugira ngo toje ucekanwa nayo dushikiriza, yasangiza bagenzi bawe kandi aho bari hose kugira ngo batoja bacikanwa nayo. Mbaye kaze mwidonindo yano makuru. Hari umukoroneli yakukurutse mu gipolisi yapfunganywe gato n'umupfasoni wiwe, umuhungu wabo we akaba yagomijwe mwibohero. Uwahoze ari koroneli mu gipolisi Desire Ntaraka n'umupfasoni wiwe barahagaritswe kuri uyu wa gatatu ku munsi w'ejo uheze ku rugo rwabo ruri muri quartier Gisovu ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza mu burengero bw'igihugu. Aba bose rero baciye bajanwa mu biro bikuru vy'igendereza i Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike, bahava bararekurwa ku muhingamo babazwa kuvyerekeye umuhungu w'abapfungiwe mu ibohero rikuru kuva ku wa kane uheze, akaba yitwa Bertrand Ntaraka, yagirizwa ko ari umunyarwanda. Nkuko tubisoma ku biro by'itorokanizo ry'amakuru SOS Media Burundi, ngo bahagaritswe kare mu gatondo, ngo vyakozwe n'igipolisi kiri kumwe n'abakozi bo mwigendereza muri iyo ntara. Bati igipolisi cugararije urugo rwa Ntaraka kuva isaha 10 z'ijoro, hafi isaha 11 z'igitondo. Umukenyezi wiwe ngo yabonye abapolisi aca bimenyesha umugabo wiwe, nawe ngo aciye yugurura kugira ngo abazi ivyari vyo, bikavugwa n'ababibonye. Amakuru ava mu gipolisi agira ati uwo yahoze ari intwazangabo atagoranye yatubajije ko hari icaha yoba yagirizwa, natwe nta na kimwe twari tuzi ico tuma bahagarikwa ari babiri. Itegeko ngo ryavuye hejuru, urugo rwiwe ntirwasatswe nk'uko amumenyesha amakuru wa SOS Media Burundi yavyivugiye. Uwo umukukurukebe n'umufasoni wiwe baciye bajanwa ahatazwe, haheze amasaha makeya
amakuru akavuga ko vyahavuye bimenyekana ko yajanwe mu busho bw'ibiro bikuru vy'igendereza i Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike. Ico bahagarikiwe rero, Bertrand Ntaraka yungurujwe amaze indwi mu biro bikuru vy'igendereza i Bujumbura. Yafashwe ari kanyonga imodoka y'umuntu ava muri Kongo wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Asanzwe kandi ngo ari umugenzi wiwe kandi yoba ari umuvunjayi. Icatumye rero uwo musore ahagarikwa ntikiramenyekana, mugabo gusa amakuru ahari yaronswe n'iki kimenyesha amakuru SOS Media Burundi akavuga ko yoba yikekwa ko ari umunyarwanda. Abavyeyi barikuwe hafi isaha 9 z'umuhingamo. Amakuru ava mu begereye dosiye akavuga ko babajwe ku biranga umuhungu wabo w'imfura apfungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura kuva ku wa 4 w'indwi iheze. Uyu Colonel Desire akaba yarahoze akorera igendereza ry'u Burundi kandi akaba yarahoze ari intwazangabo mu gisoda ca kera FAB. Ubu ararima akora kandi amakuru dufise akavuga ko akoresha bose. Nako kandi mu yandi makuru noneho tuyabandaniza ku bindi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho mu ntara ya Makamba hari abantu babiri bakurikiranwe kubera bagararije ubutegetsi. Abagabo babiri bagirizwa kugarariza uburongozi baciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu ry'ibihumbi 50 vy'amafaranga y'u Burundi umwe wese. Ico gihano cyafashwe na sentare nkuru ya Makamba mu manuko bw'igihugu, kikaba caraciriwe Prote Habonimana na Samson Simbarakiye bava ku musozi na zone Gatabo muri komine ya Kayogoro muri iyo ntara nyene. Bose baremera ikosa. Gupfungwa imyaka 2 n'ihadabu y'amafaranga y'u Burundi 50 nico gihano cyafatiwe abo bagabo babiri bo ku musozi wa Gatabo na sentare nkuru ya kuri uyu wa mbere w'indwi. Mu ntara y'Ikibiriraho yabaye kuwa 5 heze, Samson Simbarakiye na Prote Habonimana bagirijwe ko bakobaguye uri karakora rusansuma rw'abanyagihugu, uburaro, uburimye n'ubworozi. Bagirijwe ko bononye ibikoresho vyakoreshwa muri urwo rusansuma. Iruhande yo gupfungwa, Samson na Prote Habonimana bategezwa gutanga amafaranga miliyoni y'u Burundi yo kugura ibikoresho bononye. Ngo batarishe ivyo batunze bizogurishwa, ayo mafaranga aja mu kigega ca leta. Sentare nkuru kandi yaciye ifata ingingo yuko ibipfundikiwe muri urwo rubanza bivugirwa mu menyesha makuru no mu kinyamakuru ca leta kugira abanyagihugu bose basonere ibikoresho vya leta kandi ibikorwa vy'igihugu bigende neza. Abagirizwa baremeye icaha baca bavuga ko bakoreshejwe n'inzoga. Ico caha cyakozwe ku igenekerezo y'indwi ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 muri komine Kayogoro isaha hafi isaha 4 z'agatondo nk'uko amakuru abivuga. Ni mugihe kandi tuyabandanize hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi mu gihugu ca Tanzania Induta, aho icumba cyo kuboreza igufa abantu cashizwe hagati mu ikambi. Impunzi ziriyamiriza ibikorwa vyo guhotera abantu bikorerwa mu biro vy'urongoye ikambi ya Nduta. Kugaba korewa ayo mabi, icumba cyo kuboreza abantu igufa ngo kiri mu biro vy'umukuru w'ikambi ya Nduta muri zone ya mbere. Mu nicumba gitoyi kinyegeje mu biro, aho kiri nta rwikeko na rumwe wohagira. Intumbero kubw'amatohoza yacu niyo gutoteza impunzi zagirizwa ivyaha bito bito bidakurikiranwa n'ubutungane. Jean Claude akaba izina ry'itazirano aba mu ikambi ya Nduta yasavye ko batovuga zone n'igisagara bamwo kuko vyagizwe banga kubera umutekano wiwe. Yafashwe ari karakora akarashishimwe barabara riri muri iyo kambi. Utijewe ntaco nino ariko nagiye mbona mpakirwa n'urwaruka rwaje ku ipikipiki, bambwiye ko arabo mu gisata cyo gukora ibikorwa bitandukanye. Banyagirije gukora siporo bidakurikije amategeko, baca banjana ku kirindiro cy'igipolisi. Igipolisi ngo cahisemo kurekura uyu muyabaga aritahira kuko ku bwabo ngikarashishi ntibujijwe, nkuko ngo boba bamurekuye. Ico gipolisi camurungitse ku biro vy'ikambi. Uti ndashitse wari umusaraba utanguye, baciye banshira muri ico cyumba cyo kuborezwa igufa. Narakubiswe biteye ubwoba, amaguru ari hejuru, umutwe ucuritse uraba hasi, bankubita bansuka ko amazi gushikaho nta ubwenge, niko yemeza. Muri ico cyumba ngo haboneka ibisigara vy'amaraso yatarukiye ku mpome, ivyerekana ko hakorerwa amabi menshi cyane atagukekeranya, niko yibukana ubwoba.
uwo muyabaga w'umurundi ngo yarahahamuwe. Mwibaze bandekuye bantegeka gusubirayo inshuro zitatu burindwi, kuwa mbere, kuwa kabiri no ku munsi wa gatatu muri ivyo bihano nyene, nk'uko umenga ivyo bakoze ntibikwiye. Abo bamukubise bamuhaye n'ibikorwa akora vy'amaboko. Atari umunsi wo kuborezwa igufa, nategerezwa gukubura ikibuga, kuvomera amashurwe canke amatuta y'ibiti yatewe hafi y'ikambi. Ni igikorwa kirusha kandi gitesha umutwe. Igihe Jean Claude yaca muri iyo nzira y'umusaraba mu kwezi kwa gatatu guheze, yasanze izindi mpunzi zitatu z'abarundi atibuka neza amazina, ngo bakorerwa bimwe kandi nta numwe yubahuka kubivuga kuko baterwa ubwoba ko bazoca bicwa. Mu nyuma badutegetse kwiyandikisha kugira ngo dutahukanwe ku bushake bwacu. Tinjewe barantwenga bambwira ko ngo nja gukorera akarashishi iwanyu. Ikibabaje gusuma nuko niko avuga. Uwa gatanu ni Benwa, izina ry'itazirano kandi yagiranye amatati n'umukenyezi wiwe. Utivyanje sinzi uko vyajanwe canke uwabishikanye ku mukuru w'ikambi. Ico nzi nuko nisanze muri ico cumba c'amacuniro mu biro vy'umukuru w'ikambi, niko avuga. Uti imfungurwa y'inkoni buri munsi mu kiringo c'imisi 3. Umunsi umwe narataye ubwenge kandi mu gihe nikangura sinashobora gutambuka, niko uwo mugabo muri zone ya 12 nawe avuga. Yaciye muri bimwe, agira ati yaciye muri bimwe co kimwe n'abandi barundi baciye muri ico cumba ciyamirizwa n'izo mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta. Igihe Benwa yashinga intahe kuri uyu wa mbere ndamukiza mw'ibanga, yarahejeje guca muri ayo magorwa y'indwi zibiri. Bamwe mu bakorewe ayo mabi ngo bategerezwa kuja kwivuza ibikomere, nko kuvunagurika amagufa canke ibikomere, banagira imyimenyerezo yo kugorora imitsi kugira ngo bashobore gutambuka neza. Mu gihe abakorewe ayo mabi bategekwa kutavuga ikintu na kimwe, bavuye mu gacerere bagashinga intahe basaba abaserukira mu bigwati gutegeka ko amatohoza yimbitse kugira abakubita abo bantu bashengezwa imbere y'ubutungane. Izo mpunzi zikavuga ko zitegure gushinga intahe imbere y'umurwi ujejwe amatohoza mu gihe umutekano wazo woba ukingiwe. Impunzi z'abarundi zikabona ko ari ubundi buryo bwo kubahatira ivyo gutaha vyitwa ko ari ugushaka bakiyamiriza ukuntu bama bahatwa. Ikambi ya Nduta kabihaye indari impunzi z'abarundi zirenga 64. Abari muri iyo kambi bahunze uruhagarara rwo mu mwaka w'2015 rwatangujwe n'ikiringo ciyamirijwe c'umuhisi w'igihugu Petero Nkurunziza. Benshi muri bo ayo rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicekanwe nadushikiriza, usange zano makuru bagenzayo kandi abo baherereye hose, yoba abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi, nko mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu migabane ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire.